Gina twamenyanye wewe urafise nimero ya Gina statistics wohora uzibona uzondinda marira nanje nzo kurinda kubabara aye moi je t'aime tellement et mana dufashe tuze dukunda nurudahera Gina navije ndamwegereye gose Gina ndamwegereye nunabitangwe ndabivuga neza Gina n'umugenzi wanje gose kandi twakoranye tu video twinshi indirimbo ndavize indirimbo yiwe ndimwo hari indirimbo yiwe ndimwo yitwa Taken nanje urabona iyo wanje arimo ni nkuko n'izindi nyinshi ziriho uko rero ni kwa kugira gute ni kwa kumenyana ni kwa kumenyerana ni bwa bucuti busanga muvuze mute bana twebwe rero turavye umwe ahageza n'uwundi ahageza ikintu kihari coco kira n'umuntu akuze kandi uko biri kose ntavuga ububeshi arumva rero ikintu kihari hariho ukuntu twebwe abastare nk'akarorero canke abaririmbyi canke umuntu wari we wese hariho ibintu iyo ubigezemo Yes, hello bakunzi ba Gatech TV, ubu ni Rodrigue. Yes, nkuko mubibona nama naba barati ndagarutse ku yindi vibe je nta ntege nke ntangurana bakunzi bacu turabazaniye umuntu adasanzwe ni Zivani ubona no musore ariko arakora cyane muri entertainment ariko imbere ko twinjira muri vyinshi reka manza aramutse abakunzi ba Gatech kaze Zivani. Asante sana hama bakunzi bacu ndabaramukije abifuriza amahoro y'Imana ndabona uratagasema ni burya rero uri kuri irya selfie nyene umengo uri bogari vyahatari injya yego kwiriwe we nturya umuyaga aya injya zibonetse vraiment umubiri ukazakira biragenda neza mbega amazina yose n'ayahega Zivani? Amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Niyongabire Pamphile. Niyongabire Pamphile. Niyongabire Pamphile. Zivani ryaje gute? Zivani riva mu mazina y'abavyeyi cyane cyane. Zivani riva mu mazina y'abavyeyi ni gace kiwanje. Burya naje ndarivuga nabi si Zivani ni Zeva. Je mvuga Zivani. Mvuga Zivani. Zivani rero riva mu mazina y'abavyeyi papa mama. Naje harimo akadome kamwe k'izina ry'iwanje. Bisigura papa wanje yitwa Minani Zerubbabel. Bisigura iyo Z ya mbere uca wumva hiyo. Aho mvuga Zivani. Iyo Z niyo iyo Z niyo ya Zerubbabel. Hama iyo va ni Vastine uwo ni mama. Zevan iyo N rero ni iyo kuri Niyongabire Pamphile. Amashimeshe cyane. Burya kwiri no kugira umustari urapanga urapanga burya ni vyiza gufita izina rifise insiguro. Tubona abandi bafatikanya amazina y'abakafatikanya n'amazina y'abasheri bawo kubera iki wabavye umusheri turetse umusheri gusa n'umugore hajya abantu baba bazi ivyo barimo canke batahura uko ibintu bimeze burya niyo urongoye abantu ukaronka abana hajya abantu mupfana ikintu cane nibajya abana kuravyumva kuko umugore umwanya mwashobora no kugenda kandi mufitaniye abana kabana n'uwundi muntu ni uko n'umugabo ashobora kugenda ni uko n'umugabo ashobora kugenda abantu bakavana bisigura ngo baba bahujwe na leta ikabahuza bahuye bakuze Imana nayo bagaca mu isengero bakabasengera ariko ico bahurirako cane n'uruvyaro kuravyumva nico gituma rero gufata basuzorabe nk'aba bastari bashobora kwicapa kabasheri bakundana ugasanga tatu iriko birangira yifuse kubera ku mwanya muto uzibona umukobwa yara yifitiye uwundi no umva wogumana ico kintu cyagenda bagafuta bande ivyo biturakunze kubibona bisigura rero je sinshobora kwiyita izina riri mu musheri dukundana nibibaho nawe nyene avyumva ivyo birazwi bishoboka kuko
ivyo ni ibintu vy'umwanya muto ashobora kugenda ivyo ni ibintu bibaho. Nziyita irya mama kuko ntawe ushobora kumusubirira, nziyita irya papa ntawe ushobora kumusubirira, ariko kuvuga ngo niyishe izina ry'umuntu dukundana ntivyokunda ivyo. Saza rero kweri big up sana. Rero turagushimira kuri ayo makuru, hanyuma ivyo kuririmba Sagaseseshoro muri turabibona ni impano, nizere yuko yatanguye kuva mu bwana bwawe. Byukuri bana si vy'ubu nyene, sinovuga ko n'amakuru we ngo warakoreze gospel sinzi. Narakubize naracumise uburirimbo bubiri bw'Imana. Byagize gute? Nacumise uburirimbo bubiri bw'Imana nyene, ababwumvise barabumvise gusa nahise mpindura mu nyuma. Ariko ziriho kandi nizakeraga. Zine ugenda kuri YouTube wandike Best Family. Kubera ko twayikoranye na famille kuri YouTube twitwa uko. Indirimbo ya mbere iriko yitwa Ndagusasiye indava. Muhimbaza nyene Imana. Umve. Yeah. Mana na ewe twarayicumise amajambere umirwa kabisa. None kubihagarika byageze gute? Bavuze ati nivyo ndavuga ati singomba kuguma mbesha Imana ko atamufise. Oya mu bisanzwe si kuvuga ngo kuyibesha kuko nibi dukora izi ndirimbo turirimba simbi. Burya uririmba indirimbo z'urukundo cyangwa ukaririmba indirimbo zihayagiza igihugu cyangwa ukaririmba zose nizi Imana tu. Ukuravya gusa bivana n'amajambo arimo gusa vy'ukuri harimo indirimbo usanga zitabereye. Ari indirimbo abaririmbyi baririmba ugasanga vy'ukuri iyo ndirimbo no mu bantu. Ariko kuririmba urukundo ni ikintu camyeho kuva kera kandi urukundo twaruhawe n'Imana. Rero kururirimba si bibi. Bivana n'ukuntu uri kuraririmba izo ndirimbo. Rero guhagarika ziriya ntibisigura ko ntoririmba izindi kuko nuko n'ubu One Way yafatiriwe yagwaye. Je nariko ndategura EP. Nategura indirimbo ni itwasoranye na Jini irimo. Izindi rero twarazikoze ariko One Way yaciye agwara. Kandi nawe nkorera indirimbo cyane yaciye agwara aragwaza mama. Urumva biraba ibintu nyene byatumye umwanya utakara kumurindira akizekiza ubuvuba, ariko nacengira gute naciye manza ndamurindira ariko harimo n'izimana. Rero ntibisigura ko nazihevye. Wow, that's great kandi courage mwumve ko dukwirikirana ibikorwa vyanyu. Asante sana. Yes, rero nitwazanywe na kamwe gusa murumva ko tugomba kumenya amakuru menshi kuko urafite abakunzi benshi. Siko rubero kuri TikTok ahana hariya muri kino gisagara wahafashe wahafashe vraiment. Nibiki wowe ukoresha kugira imitima y'abantu TikTok zose account yose yihutira gufollowinga ziva? Nugukora sana tu. Bya no gukora sana kandi ugatanga ibintu abantu bakunda. Burya hariho abantu benshi banduta aba followers gushika ino saha ariko batarabwa nkuko ndabwa je. Yes. Benshi bafise ibihumbi jana bafise ibiki hiyo ariko batarabwa nkuko ndabwa. Bisigura ngo ni gutegura content nziza na uvuga ati uko biri kose muri iki gihe iraza gufita abantu benshi baza kuyikunda. Rero iyo utegura uko ntushobora kubura abantu. Hajya rero uricara ugapanga. Je ndapanga sana. None kajya kaduga ko umuntu yapfuye mani kabapfuye ngo nako yiri karapfuye. Yawe karitavye Imana uragenda mu myaka biguzokaho. Kandi na grand frère rimwe iyo turi kumwe aragira araterera mu vyimviro vya content ari gihe nshobora kuyipanga akaza akavuga ati akagacomore gira kaye ariko nyinshi vraiment zirategurwa je simfa kuvuga. Urabona ko wiyumvira ibi byose by'abapasiteri imitwaro yawe bijya ushobora kuba nicaye ahantu nkumva biraje nkabipanga nkacangirako. Gusa hariho izindi zimwe ushobora kuyikorera nk'impande bijya tuvuye ujya mu grand frère akavuga ati wongeye makubona gute ivyiyumviro ukuye ahandi vyo twama twabironse ariko je content zibonje zirategurwa. Ntizintwara umwanya nubwo yo iminota 20 irakwiye ko ndayitegura. Nubu nyene wokuramo nubu yeno umva ni ibintu biraho ntibintwara umwanya. Mpisemo gupost uwo munsi ntegerezwa. Congratulations. Thank you. Yes, imbere yuko rero tubandanye tugomba mumanze muducishirize kuri gwa ruririmbo muheruka gukorana n'uwo bita G na G Mera.
turakeneye akapera vrema wikore mu gahogo. Hariho bamaze igihe baponda ngo abarivyi b'abarundi ngo bazi kuririmbira ngo kucuma gusa. Hariho n'abaje bavuga ati ash bakoresha intelligence artificielle. Je nizere yuko ivyo bintu we bitakubako. We dufise amajwi twavuka. Duhereye Ego muri studio umu producer arakora. Kandi ijwi kurigorora ivyo birazwi. Ariko hariho abagororerwa amajwi bakabaha atariyo. Ariko hari n'abafiseyo kuba nyene gutumbereza utuntu twa kuko iyo turiko turarecordinga zijya micro tugirira ko hari gihe akajwi gasimba bisigura akora ivyo akagushirira ijwi neza mu bisanzwe ariko kuririmba ntupfa kugenda ngo upfuye kuririmba ivyo uririmba haba bagukorera ijwi rijya rikorewe hariya bijya mu bisanzwe n'ababikoresha si vyiza. Ijyo ufise ryari ryo ryose ritwara ukonye yego agutumberereza par exemple nk'abaririmbyi ba kera voilà none ubona hari ibintu byinshi vyabamo wapi iryo nyene gusa bakarishira mu vyuma rikagira gute mu bisanzwe kuja mu vyuma n'ingombo rero Forever ubona yuko ari indirimbo mwakoranye umurava kandi ikundwa n'abantu benshi cyane. Forever ni indirimbo ya bien ça tugomba rero muducishirize ko aka vibe yene. Come on. Uzondinda marira nanje nzokurinda kubabara. Aye moi je t'aime tellement et mana dufashe tuze dukunda nurudahera. Aye aussi je t'aime tellement et mana dufashe tuze dukunda nurudahera. Aye nahisi yose izokugwaho uru rukundo ntaho ruzoja chérie. Aye mama nahisi yose izovaho forever me now forever girl. Wow. Man, jero bingera ukuntu woshobora kuva mu buseriye ukasubira mu weseriye. Big up sa. Kubera iki wowe gukorana na Gina Ginera? Gina Ginera n'umugenzi wanje wa hafi. Kandi reka burya hariho ibintu duhora tuvuga ugasanga tubivuza umwanya waragiye. Ariko ni vyiza kuvuga ikintu kikiri ku mwanya. Novuga nti impamvu nakoranye na Gina icambere. N'umugenzi wanje wa cane. Ikigira kabiri. Ibi vyose kumenyekana kugira gute TikTok ibiki. Vyose ndabikesha Gina. Really? Vyose ndabikesha Gina. Nico gituma mvuze ni vyiza kuvuga ikintu kikiri ku mwanya pana kwama tuko turavuga ibintu vyaravuye kuri page. Ahari hose Gina ndamushimira gose kuko kuva ntangura gukorana nawe niho nanje natanguye kugira gute kumenyekana ufite ahantu nshika. Ego inyuma vyari vyaje ariko ntivyari ku rwego nkuru biri kubu. Ntanguye gukorana nawe aka video ka mbere twakoranye TikTok aka kabiri karampaye abantu benshi cyane bazananye mu kuko arandusha aba followers afise benshi konsuma. Yakoze TikTok kuva kera na ego namuraba mu kujya abandi bandabo nkaryoherwa mu bandi. Rero tumaze kumenyana turatera inkuru turumvikana duti dukorana ubu video ni bon. Nawe asanga ivyo bintu ni ibintu vyanje nawe ati bana twikorera ubu video. Rero arafise stage yashizeko kumenyekana no kugira gute. Rero ivyo ndabimushimira gose ahari hose avyumve ndazi n'ikigane nazovyumva yakurikirana ya Gatek. Yes, Gina aho uri baragushimiye kandi ntibibagira ibiko gukora. Hari abavuga yuko Gina afise imbanyi yawe. Ivyo bintu vyo bari ivyo? Ngo afise imbanyi yawe. Wari tanguruti aravuga ko afise imbanyi nivyo voilà. Yes. Acha yakurikira ico kintu. Yaza muri Forever indirimbo uramaze kuyibona. Yes. Kujya mwamubonye ni kujya nyene. Really? No kuvuga abakunzi ba Gatek yari yarahaga. Sinzi. Nimba ari ivyo muvuga ari yo
hari igihe umuntu ashobora guhaga ugasanga inda yagiye imbere kidogo ariko inyuma y'umwanya ariko bavuga muri entertainment yuko umuntu amwegereye Sivana ari mu bantu oya je ndamwegereye je ndamwegereye gose Gina ndamwegereye nunabitangwe ndabivuga neza Gina n'umugenzi wanje gose kandi twakoranye tu video twinshi indirimbo ndafise indirimbo yiwe ndimwo hari indirimbo yiwe ndimwo yitwa Taken nanje urabona iyi wanje arimo ni nkuko n'izindi nyinshi ziriho uko rero ni kwa kugira gute ni kwa kumenyana ni kwa kumenyerana ni bwa bucuti busanga muvuze mute bana twebwe rero turavye umwe ahageza n'uwundi ahageza reka ibi bintu tubiteranye turabiko ari ikintu twobikuramo kandi gukunda ni ngombwa gufita aho bigeze ni ngombwa abantu kuza ni ngombwa none ko tubaye ibintu bagomba none msaza nivyo rero canke sivyo Gina arafise imbanyi muzomubaze abari we tuzobaza ariko nk'inshuti yiwe rega ni we nyeneyo ujya mu bisanzwe ni vyiza ko ujya mubaza ariko nk'umuntu yagirizwa nawe urashaka kuvuga ati jivyo yego ni yego canke oya mu bisanzwe ikintu kihari coco kira n'umuntu akuze kandi uko biri kose ntavuga ububeshi arumva rero ikintu kihari hariho ukuntu twebwe abastare nk'akarorero canke abaririmbyi canke umuntu ari we wese hariho ibintu iyo ubigezemo hari inyishu utegerezwa gutanga rero je ndibaza kubera ubufise abakunzi batahu kuravyumva Gina vy'ukuri hari vyinshi vyavuzwe mu minsi iheze hariho n'abantu bantelefona nkaza gusanga amajwi yanje mu biganiro batambajije ngo bimeze gute kandi biyaje ntavyo nkunda si vyiza ukantelefona ufise ico uri kurambaza kugira ngo amajwi yanje uje kuyakoresha ikindi kintu bijya ni bibi nkuko umwe mwishikiye ivyo mvuga ivyo biba ari ivyo kandi aho mubitwara hose arije nabivuze nta kosa nta kibazo ariko ugatelefona umuntu we uri imbere ya kamera allo Zeva nibi je nkiyishurira ibintu mu minsi ibiri ikiganiro ngo Zeva ngo yavuze ibintu yabiruzi vyiza ingumbaze ivyo ndakubwiye bivyo rero ikintu kihari simba nkeneye kuvuga ivya Gina atari we yabivuze kuravyumva je mvuga ivyi wanje umunsi yantumye nzovuga ati yambwiye nivyo mwayaze mu rukundo rwanyu cyane mukaba mwari twese turafise abakunzi turumvikana ikibazo hano kiri nuko abantu benshi iyo babonye ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa kenshi babwita couple babwita urukundo turavyumva ariko siko vyama twebwe hari igihe hariho impamvu Gina twamenyanye hariho icatumye Gina duhura hariho icaduhuje tuvuge ko ari base y'iki bijyana navuze hariho ibintu vya Gina ntinjiramo sivyo mu bisanzwe Gina hariho uko biri kose hariho umunsi azotanga ivyiwe nawe akavuga ati bimeze uko bimeze ariko gusa ikintu kihari nuko Gina twamenyanye afise umuntu bari kumwe kandi n'umugenzi wanje gose n'umugenzi wanje cane turafise n'ivyo dufashanye rero kumbona ndi kumwe na Gina kwibwira bijya ni ngombwa kuko niwe bambona na kenshi wanashima wo bakundana ntanavugwa cane uravyumva kuko si umuntu wo kuja ku makamera uravyumva ariko jewe kubera ari je ikiganiro TikTok ibiki turi kumwe ni ngombwa kandi ivyo ndavyumva ni ngombwa abantu bavuge bati n'uyu vyagenze uko n'uyu ni Zevani nuko ariko gusa wewe urafise nimero ya Gina statistics wohora uzibona ndibaza aca kubwira stat ahora abona ndashatse kuvuga ko Gina arafise umuntu bakundana kandi je twagiye kumenyana hari rero bagukureho rero iryo rementanye tuvuga Gina umunsi mwamubajije rero azobabwira
Nyere yabe forever indirimbo abantu muyibahe bayumvirize ariko ivyo bindi tu nanka kubivuga ko ibintu birebire kubera ko sinkenera kuvuga ibintu vy'uwundi muntu ativugiye ariko gusa ikiriho nuko Gina arafite twabanye kumvo zo gukorana gusa twabanye mu mvo zo gukorana zo gutezanya imbere ni navyo nahereyeko ni navyo namushimiyeko twabanye mu mvo zo gukorana n'ubu n'umuntu wanje cyane arumva n'ubu n'umuntu wanje cyane gose dutera inkuru kenshi rero imvo yatumye duhura twahujwe no gukorana none ku bantu bavuga yuko ari wamuteye inda nihe message woba message nuko bomubaza babaze Gina nyeninda neje hari ndamumbona Jeri yo mumbonana wapi rero uwo bavuga ko ayifise bazomubaze rero nyene azobaza ariko wowe nawe twaje kukubaza nk'uvugwako ariko uko rwose ku bintu ndiko ndavuga muri abatahura buriko muratahura nk'uvugwako ko ari wowe wamuteye inda ariko kuvuga ati ni yego canke yasikira oya aha ofete hari ibintu gusa mba ntashaka kuvuga romba hari ibintu mba ntashaka kuvuga kubera ko bene vyo baba badashaka kuvugwa mu bisanzwe mugerageje kumviriza hari ibintu mba ntashaka kuvuga kubera ko bene vyo batifuza kuvugwa nk'akarorero ariko hari ikiganiro Gina yigeze kuza gukora iwacu ubona yuko yavuga amaterme aravuga n'amaterme yo kubimabima ivyo ofete Gina ukuntu abayeho cyangwa ukuntu yimereye umuntu yugurutse hariho n'amafide y'amwamwe twapanga gukora ariko je ntayakora bivanye nanje n'ukuntu meze n'ukuntu jewe nzwi canke n'ukuntu mbanye n'abantu biwanje kuko urabona aba bantu uko biri kose abantu duhura dukuze naje natwahuye dukuze rero afise uko apanze nani ndafise uko mpanze rero hariho nka video zimwe twashobora gupanga gukora kandi z'amahera ko nkavuga nti oye jewe aya majambo yakuremo arafise ama video akunda gukora kenshi Gina ntashobora gukora video adahembwa nubwo mubona zijya hajamo ibintu byo gutwenza ibiki nyinshi nizo haba hari message irimo uravyumva naje nuko harimo zimwe zimusanzemo mu message ugerageza kuzumviriza abantu baratwenga gose ariko hari habuze wumva mu commentaire ati ibintu birafise ishingiro ugerageje kumviriza rero tubikora kujya mu kugira ngo umuntu abiraba ntarambirwe ariko Gina novuga ko yugurutse sinzi ko ariko baramenyeye akajya kazi gose icyo umutumye ntashobora kureka kukivuga rero nk'izo terme je ntushobora kumusangana ndiko ndavuga amaterme bivanye n'ukuntu jewe meze hariho nk'amajambo udashobora kunyumvana hariho nka terme udashobora kunyumvana ibintu vyonje ndafise ukuntu ndabikora mu bisanzwe nico gituma rero kuvuga kujya wenda mutahura kuko nibisanzwe arabimenye yakoze ama video menshi je ntaratangura bivuga ibintu nkabiki nico gituma kubisubira n'imbere y'abantu ntaco bitwaye ariko kuri je wapi je hariho ibintu hariho ngira n'indirimbo ntojamo hariho indirimbo ntojamo birumvikana umuntu wese arafite limite y'ivyo akora hajya na Gina arafite limite hajya nawe arafite yiwe bitarenga naje nuko hariho nk'indirimbo hariho indirimbo icambere hariho amajambo je ntoririmba hariho scene muri video kwanza abantu bankorera video birazwi ko hariho scene jewe zitemewe indirimbo yanje shaka ibe pause igikuru n'ukuntu audio kwanza burya indirimbo ni audio indirimbo ikajyoha muri audio none grand frère Fernando ntikorera video zisanzwe none ninda murusha abantu ngaha mu Burundi ntaho hari kuravyumva uyu munsi kuva isi y'u Burundi yakabaho imiliyoni 10 kuri YouTube ku ndirimbo imwe niho zikiboneka genda rero abiyo iyo ndirimbo nta na video yigira kazimima ntinkunda no si ifise 10 nta na video yigira hari ifoto yiwe yimereye uko bisigura indirimbo ni audio rero je video hari ibintu bitojamo hari amajambo ntaririmba na collabo noronka nubwo yoba iri international gute hariho collabo ntojamo ndafise nanje rero ivyanje bindaba ndafise abantu banje bandaba batuma meruko ashobora kubahindurira rero ivyo vyavuzwe canke ivyo bivugwa kuvugwa ni ngombwa nka twe tuboneka kenshi ku makamera
tuboneka kenshi n'abantu bamwe bamwe. Rero ikintu kibaye ku muntu mwamana canke ku muntu mwirigwana canke ku muntu bababonana kenshi ni ngombwa ivyo bintu bikuvugeko na cane cane nkahi yabo uyu munsi ntarabwa gose canke abantu batandaba gose nkuko bandabo ntabondondera babimbaza abakamizwe n'ingoma ariko kubera ko uyu munsi uje kufite icumbaza nawe ufite icyo hakura nico gituma abantu bategerezwa kuza nico gituma hari ibiganiro byinshi nansi hari simba nkunda kubisigura gose hari ibiganiro byinshi nansi kubera hariho ufite ikiba kimuzanye kindi ariko kumbonana ndi kumwe nawe ntibisiguye ABCD kandi gituma ntari ko mvuga ngo kuri point ndomako nuko hariho bene vyo baba badashaka kuguma bavuga kandi nanje ndabuba hasi nico gituma aribo bategeza kubibaza. Okay, nta kibazo nizere ko tuzomurondera kandi ku muco utanze nukuri urumvikana.